Ni jewe nabaye umusifuzi mpuzamakungu wa mbere mu Burundi, nico gituma jewe utazokwigera ubona nshavurira umurorerezi ngo yavugiye hejuru, biracamwo akarenza, arenze turamukebura, ariko umunsi twoza kuraba umupira ngaho ugasanga nta numwe ariko aravuga, ntawe ugaruka kurorera umupira. Anca mboneraho nshimira abarorerezi cane bitanga, kuko nibaza ko bari mu ba mbere batuma umupira wa basketball ushitse uno munsi. Abadukura hanze ntawe mbona yoza imbere ya ba Sambo, ntawe mbona yoza imbere ya ba Sambo na Kawawa, bari abakinyi babereye ijisho cane gose. Vuga ko abakinyi ba kera bari barebare cane, ubu yabuno munsi hari igihe umuntu yibaza ati mbega barya abakinyi barafungura koko? Aho rero hambere n'umukinyi wasanga afise yaje gukina, barabagaburire bakabaha amata, inzoga baja kwimenya mu nyuma, ariko ubona ko hari abantu bafise umutima wo gutegura umukinyi koko, bari bafise igihagararo kibereye cane, nico novuga gitandukanye n'abo ubuye, ariko abo nabo babarusha kunyaruka. Gome mu nkundire ndabaramutse, akazina kanje ni Christian Manirakiza, nkaba uno munsi ndi umukomiseri FIBA, mugabo iyo ntambwe nayigeze ko ari uko nabanje kuba umusifuzi mpuzamakungu, nkababwira ko imbere yaho narabaye n'umukinyi wa basketball, none umunsi tuvugana ndacinonora mu tungana, kandi uwumfata biramugora. Jewe navutse itariki 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1969. Ubuto bwanje narakubagana, ukubagana nshatse kuvuga ko nari nkerebutse, nakunda gukina imikino yose, ariko rero maze kuja mu mashuri yisumbuye niho wasanga ndiko nkina volley, ndiko nkina basket. Hano babwira ko nagize umwaka umwe ndi muri ekipe ya Nderagakura muri volley, haheze umwanya nja muri basket, aho namaze hafi imyaka 3 muri ekipe ya Nderagakura yari muri deuxième division, mu nyuma ndaja muri ekipe ya Foudre muri deuxième division, ndakina umwaka umwe muri Rumuri ya première division, ariho rero mu nyuma navuga nti ndavye ukuntu kenshi umukinyi atsinzwe yamba ashaka kurondera uwo bitako, kenshi rero utsinzwe ubita ku musifuzi. Naciye mvuga nti je ndabona ko nkwiye gutangura kugira gusifura, kugira ngo ngerageze gutunganiriza abakinyi n'imigwi, ngerageze aho hotsinda uwo bikwiye, hamwe ngerageza nagiye mvuga nti ngerageze kugabanya imyidogo. Yavuye rero iba ikintu ca mbere catumye ndabikunda cane, hanyuma nageze kugenda muri ivyo vyo kwarubitira neza na neza kuva mu mwaka wa 1991 1992, ndaduga gushika mu 1997 1998, aho ndamari maze kuronka udushimwe twinshi nk'umuhagarikizi wa mbere mu Burundi, nca ndaronka amahirwe yo kuja gukora ikibazo c'ukumusifuzi mpuzamakungu, aho nagikoreye mu gihugu ca Algeria. Ico gihe twari twagiye turi batatu, ariko naragize amahirwe menya jenyene. Ivyo ntivyanryoheye kuko ujanye na ba mwarimu ukamenya wenyene, ntibiryoshe na gatoya, ntivyanryoheye, ariko mu nyuma bahavuye basubirayo mu nyuma haheze nk'imyaka 2, umwe muri bo araheza nawe araronka iyo mpamyabushobozi ya basketball yo kwarubitira. Naciye mba umusifuzi mpuzamakungu gushika muri 2008, aho mu nyuma naciye ntwara association ya basket y'i Bujumbura manda 2, ndi president, iya gatatu naho ndaba vice president. Mugabo nkabwira ko imbere yaho hose natwaye cyane gose urwego rw'abasifuzi, ico gihe yitwa commission des arbitres, mu nyuma rero yagiye guhindura izina yitwa commission technique, yaba commission des arbitres yaba commission technique, narabitwaye imyaka myinshi cyane. Nkaba nababwira ko naje muri vya basket ntaramera ubwanwa bwinshi, ariko baratutuza, mugabo umushatsi wari utangiye kwera, kuko jewe umushatsi wanje watangiye kwera nkiri muto. Je nafashe mw'igori muri première division muri école secondaire, mfatira ekipe ya mbere kuri Sengagara,
aho ico gihe hari abakinyi benshi bakinira muri première division za Dinamo yariho muri football yari iriho, hakaba za Prince Louis, hakaba Vitalo. Ukinye rero na ETS wasanga uri gukina n'abantu muri première division gusa bakomeye cyane gose. Ndibuka umunsi mfata penalty atewe n'umukinyi witwa Kabiose yakina muri Vitalo, ico gihe yaba mu president wa Prince Louis cyangwa president wa Vitalo baraje kunjana bambaza yuko ntoshobora kuja kubakinira. Ico gihe rero ikintu nababwiye narigeze kuba nsimba triple sur na longueur cyane mu gwitwa Brarodi, aho nari muri batatu ba mbere mu Burundi haba mu gusimba triple sur canke longueur. Aho abakunda kuzisoma za Rovinde agakora no bagiye bo bisangamwo, aho wasanga rimwe rimugiza amahigo kwa buhambe canke kwa kabiri bakaca kurira amakaye na Minerval. Ivyo zarambaye ko rero hajya nabwiye ko nakubagana nuko nashaka gukina vyose. Rero muti aho wari utumbereye hari hameze gute? Mu buto bwanje gushika mu mwaka wa 5 niga ruguru, mugabo nje kuva mu 5 mutamaciye amanukana niga ibujumba hajya mu Buyenzi kuri Bassa, aho rero naciye ntangura gukina imipira ntora hirya no hino. Muga nkababwira yuko ico gihe na Mutanga Sud kugeza uno munsi n'abana benshi bo kuri Mutanga Sud, ndabisa abana ko bari umunanje mugabo n'abagabo nkanje, ariko no kubwira ko abana benshi cyane nigishije umupira, nakundishije umupira cyane gose, mbere harimwo n'abahavuye bakina muri première division uno munsi. Bajye baheme bitagoye ujya mu coach wo mubaza arabizi ko ikintu bajya bitwa bawirinije imbere yabaye rurangiranwa uwo arabizi ko ikintu, aho ndiko mvuga abigeze kuba ari abakinyi muri première division kandi ubuye bakihaca kuraba kenshi umupira wa basketball bagifise mbere n'ivyo bajejwe. Naho rero umupira wa basket siniyadukije naho kunze kuva kera, hanyuma mu nyuma aho mpebero basketball ya competition ya elite nacenja kushikira abana mu kubantrena mugabo andonke brevet d'arbitrage international, naciye mpagarika ivyo gufasha abana ku matera, mfata umwanya munini cyane muri ivyo gusifura kugeza uno munsi novuga ko ari vyo nkiri muri vyo. Buryaye iyo wamuja kurorera imipira uratebuka gira ikikugirira gusumba ikindi. Rero bivanye n'ukuntu naraba mu match akomakomeye cyane nkiri muto, wasanga waryohewe nk'umuntu akubise match ziga twita dunk, ugasanga urabonye imigwi ikomakomeye za Muzinga za kera zari zikomeye cyane, za Rumuri zari zikomeye cyane, za Dinamo zari zikomeye ziga z'urunani. Rero waravuga uti ivyo vyose ko gukina sa no genda bihagarike, ntegeza kuguma muri iyi sport, kuko na sport nabonye inyuma ya football niyo sport nabonye yakwega abantu benshi cyane. Mugabo igikuru ahantu hose, kuko ariho namaze imyaka myinshi ngeranije n'ibindi, kumbure ico cuko ariho namaze imyaka myinshi kandi nkagira amahirwe ngashaka muri première division, nibaza kakoye ko barakatumye impera yo gusumba ahandi. Ariko nkakubwira ko ngiye kuraba imipira ikomakomeye cyane ya football za Vitalo na Inter zikiritera zikarisama, no kubwira ko biraryoshe cyane iyo uri kurarorera. Hajyaye rero nta kintu gituma ukunda umupira nk'iyo ugiye ugasanga hariyo abarorerezi baterwa mu gwinshi, kuko kubibuga twabije ko tuba tuje mu kigandaro. Biraryoshe rero nk'iyo ugiye ku mupira w'amaguru football kumva bankuraja, biga biraryoshe cyane. Nico gituma niba bavuze amajambo atabereye usa n'utayumviriza, kuko kumbura natwe mu myaka yahera barasanga twabivuze, ugasanga ari gushokoza wevugana umutima mwiza, haba harimo fair play ku buryo umupira uheze, kumbura no wakubwiye nabi cyangwa wabwiye nabi wasanga muri ko mugwana mu nda. Nico gituma je utazokwigera ubona nshavurira umurorerezi ngo yavugiye hejuru, biracamo arenze turamukebura, ariko umunsi twoza kuraba umupira ngaho ugasanga nta numwe ariko aravuga, ntawe ugakakorera umupira. Ancamo naho nshimira abarorerezi cyane bitanga, kuko nibaza ko bari mu bambere batuma umupira wa basketball ushitse no munsi. Basket nababwira yuko ico gihe bakuru bacu barabagabo barafise ibihagararo biteye ubwoba cyane, barabagabo bafise ibihagararo bari barebare cyane gose, ubugereranije na basket y'ubu
bari abantu bakunda gukinisha, hari batera abari bazi gutera gutira bari kure kujya no munsi biba, ariko icyo twokwita système de jeu uno munsi harimo ibiharuro byinshi cyane, harimo ibiharuro byinshi cyane, usanga barahanahana bazi uwo bariko bararondera ko aza kumenya yikorera, babiteguye birategurwa. Ariko kera ufise umuntu muremure, imipira yose yateza guca kuri muremure, wamenga na mugufi ashitseyo baranamushwanira, wamenga yagize amakosa, kuko hari abagabo barebare cyane. Aha twaje mu mazina sino bamara azamuzinga, hari habitwa nk'uwitwa Elia, kiri umupira uryoshye cyane rwose, nta kundi Imana imwakira, yaragize ibyago agira isanganya mu makungu, aritaba Imana. Yakina n'abajya ba Kirenge, ibyo bita Kirenge bihuye nubaki agikina mu bangana, kina neza cyane, bagiye bari bakomeye cyane rwose. Hariho ba Kamugiri mu runani, hariho abakinnyi bo muri Dinamo bitwa ba Onesphore, hari n'umumenyereza yakina muri Dinamo yitwa Masunzu Johnson, yari umukinnyi ariko aradunda umupira, yarabereye ijisho koko. Aho no kubwira ko mu bitandukanye rero ikintu Food rero yazaga icyo gihe, ndayibukira ko muri 1999 niwo mugwi watangiye kuzana abanyamahanga benshi bakomeye cyane rwose, abitwa ba Amerika, abitwa ba Chaka, barakubita umupira kumva kuryohewe. Usubiye muri Kenya naho umuntu yaravye umupira ataravye Sambo cyangwa ataravye Kawawa mu runani muri 1999 yarahomvye ikintu cyane, kuko none umunsi boza nibaza yuko abadukura hanze ntawe mbona yoza imbere ya ba Sambo, ntawe mbona yoza imbere ya ba Sambo na Kawawa, barabakinyi babera ijisho cyane rwose. Hanyuma mu nyuma rero, nyuma ya 1999 haciye hatanga kuvuka umupira w'amaboko basketball mushasha ugezweho, aho n'abamenyereza wasanga benshi muri rusangi batangiye kurabira ku système de jeu ya NBA. Na rero havuye ukwihuta cyane mu mupira, ibi twakwita rapidité dans le jeu. Nibaza ko ari ibintu byagiye kuba developer inyuma y'umwaka wa 1999. Nico gikuru novuga, ariko muri rusange novuga ko abakinyi ba kera bari barebare cyane. Ubu yabona umunsi hari igihe umuntu yabaza ati mbega bagiye bakinyi barafungura koko? Aho rero hambere n'umukinyi wasanga afise yaje gukina, barabagaburira bakabaha amata, inzoga baje kwimenya mu nyuma, ariko ubona ko hari abantu bafise umutima wo gutegura umukinyi koko, bari bafise igihagararo kibereye cyane. Nico novuga gitandukanye nabo buye, ariko abo nabo babarusha kunyaruka. Ico kibazo mumbajije nakibajwe ngiye guca brevet international hanze, barambaje bati wowe none ni kubera iki wafashe ingingo kuja mu buhagarikizi? Kumbure inyishu biteze siyo nabahaye, je naciye nibaza ko bashatse kwibaza yuko nagiye kurondera ibyo bazi ko bimwe bita per diem, bazi ko umuhagarikizi mpuzamakungu abagiye visa agamije cyane cyane kajya per diem ko bakumbure yigize imanuka jaha canke hari yakisunuye, bari bazi ko ari byo nza kubishura. Yari umubulgare n'umumaroka, naciye ndabwira nti je ndavye ukuntu iyo nakinye ngatsindwa canke iyo ekipe yindi yakinye igatsindwa, numvise ukuntu abakinyi bidoga, mbona abasifuzi babiteye, icatumye ndabijamo nageze nteka ngende kugerageza nkora ivyo nshoboye, maze umukinyi ekipe izohora itsindwa ariko yarushijwe ititwaza arbitre. Kandi ahanini nibaza ko nabishitseko, naragerageje aho nshikana, kuko jewe nibaza ko ata munsi n'umwe no narigeze kuvuga nti nakatira gutsinda. Naragerageza ngacisha aho kuri, naragerageza ngacisha aho amategeko ari, mugabo umuntu karashobora kumucamwo, arashobora kuza umuntu avuga ati yakubeshe, birashoboka ko nihenda rimwe canke kabiri, ariko muri jewe nazanzi ko nateguye urukino mu mategeko, mu bunonotsi, hanyuma ngakoresha ubwenge nk'umusifuzi yabunonosoye. Icyambere cyo mu ma test batugirisha ngo umusifuzi mpuzamakungu, ari byo dusigaye dukoresha n'ababahe wacu, uteza kuba ari umuntu afise ingufu zikwiye, afise ubunonotsi bukwiye. Nico gituma mu byo badukoresha turakora test physique. Umusifuzi rero azi ko afise urukino, nukumenya ko nk'izo ekipe zibiri mwiza bavuze urunana Dinamo, uzi ko buca ufise urukino rukomeye. Umusifuzi ko icambere akwiye kumenya
inkino zose zirakomeye kandi nikomeye ko ekipe zose ziba zashizemo uburyo umwe wese aza gukina avuga ati nteza gutsinda. We rero banza umenye ko wumva ko witeguye bikwiye, ufise ingufu zikwiye, unonose bikwiye, wafunguye neza, waruhutse, wanonosoye amategeko, kuko urukino rwa basketball rugendera ku mategeko ahinduka kenshi. Nuko ama rero uri ku gihe, uri ajour mu mategeko, kugira ngo wavuze ifirimbi umenye icyo wayivugirije, kuko muri basket yeje kuvuza ucugireho kerekana n'igihano ugira utanga, ariko kosora abo warengeje ukamenya wawurengeje, ukamenya usubiza mu kibuga. Ariko se ryabaye nturinde gukebaguzwa, ucumenya ngene barihana. Ivyo rero iyo utabinonosoye neza nguze uri concentré mumba barenshijemo kumbura ururimi baho hakurya, utaje witeguye sawa muvuga uti jewe ndashobora kuvuza urukino, abakinyi bariruka cyane, uteza kubuzi ko nawe uje kwiruka ntuje kwicara, kandi ukamenya ko ntuvuza wenyene. Kera twavuza turi babiri, ubu we muravuza muri batatu, bujyaye mwaba babiri mwaba batatu, muteza ko muri ekipe imwe, muravugana mwana avuga ngene muza kurabana, hagize uwihenze ukamenya ngene umukosora. Ikigoye no ko ari umuntu akosa ntamenye ko yihenze. Ni kenshi rero iyo atakuravye ngo umukebure usanga ari rimwe twaguye mu rudubi. Ivyo rero ntawo bideha, birashika ko umusifuzi yihenda ni akacadadaza akagumiza iyo yajanye. Je ndakunda cyane umusifuzi abonye ko yihenda, we nyine akacasubira akavuza ati nihenze, agakosora, agahindura ingingo yagira afata. Muri rusange rero umusifuzi kugira ngo aze neza zikwaje kuvuza urubanza hagere nk'umushinga nta ubuje gutandukanya abantu babiri ntibaba bagwanye, mugabo ubuje kubatandukanya kugira ngo hatsinde ubikwiye koko. Uteza kuza witeguye physiquement, usakuza wafunguye, usakuza waruhutse, ukaza uzi neza ko amategeko uyazi neza. Muri rusange nuko no bivuga. Nabigiyemo kuva 1991 1992 nanakavuze tugitangura amacangoma nsifura aha mu Burundi, aho ishiramwe rikomeye cyane ryari ishiramwe ry'umupira w'amaboko basketball ry'Ibujumbura ASEBAB. Rimwe mbere nababwira ko nahavuye ndo nkamahirwe yo kuritwara amamanda 4 ya gatatu, nari icegera c'umu president. Urumva rero naramaze hafi imyaka 8 mvuza aha mu gihugu mu Burundi, haba Ibujumbura canke ruguru mu ntara. Naho nakuye experience, kuko nagiye maze kwiyemera, maze kumva ko nzi kuvuza koko, nzi kandi ko n'amategeko nayasomye nkayanonosora. Nico gituma bitangoye, kuko ucukora ikibazo mu vy'amategeko bakaguha match uvuza bakaraba ko ubizi, kuko ajya mu kibuga umwaro bite ntafa hagaze kandi ntufa ico uvugije. Mu by'ukuri hajyayo urukino rwagenze neza, umusifuzi arafise amazone yiwe. Ivyo rero bihejeje bashokora test physique rero ikunaniye byaba biheze n'ahandi wabitoye byose, naho mu mategeko muri theory waronse kuri yose physique ikunaniye byaba birangiye. Hanyuma hari kandi kabijyaka badukoresha ubu bizagikorwa, hari ico bita interview. Muri interview rero ibibazo bakubaza ni interview novuga bimwe byo novuga kari connaissance générale. Bakubaza ibibazo kumbura usanga atabihure na basket. Haje ico gihe nagenda mu 1999 bambaje ikibazo cha politique, ata politique nkina ngirima ndashishura neza. Yego. Ni jewe nabaye umusifuzi mpuzamakungu wa mbere mu Burundi. Mu nyuma hasubiye uwitwa Emmanuel Niyonkuru nyakwigira, yaragize isanganya ahura n'ivyago arafa muri 2016. Mu nyuma haraje uwitwa Odasi Habonimana, nawe Imana imwakire. Mu nyuma haraje Niyandemye Pierre no musari commissaire FIBA nka jewe. Mu nyuma haraza uwitwa Ndayitwara ko Augustin. Hanyuma haraza Bujeje Frank, utwara turonse rero umwigeme wundi, na udufise abari actif ni babiri, ni Aimable wo muri ujya mu kunda kubona avuza match menshi. Hari no mwigeme rero twara turonse nawe afise impamya mushobozi international. Nuko twagiye turakurikirana, kandi nibaza yuko bujyaye uko abasifuzi baba beza niko na basket
itera imbere. Mvuze abasifuzi mbashashe kuvuga les techniciens en général, ufise umumenyereza mwiza, ukagira umusifuzi mwiza, ukagira umukoce mwiza, basket iratera imbere. Muri ivyo bitatu hagize kimwe gisigara inyuma, basket nayo yone ishisubira inyuma. No babwira ko je kuva mu bihumbi maze kuronka brevet mu 1999 kuva mu bihumbi 2000 gushika mu bihumbi 2008 sinigeze nsiba kuja kuvuza match hanze ntumwe ko na FIBA Afrique. Ngiye gake mu mwaka nagenda kabiri. Aho rero ngiriye mu vya komisariya navyo ndi komisere kuko nabaye komisere kuva mu 2017 n'ubuye nta mwaka uhera nageze amahirwe yo kugenda ku official match international. Ego nk'ubuye izanyuma nagiyemwo zari hari mu Rwanda mu kwezi kw'icumi naramaze inkino zaramaze z'abatarenze imyaka 17 zaramaze hafi indwi zibiri i Kigali. Afrobasket yari inkino zikomeye cyane, haba rero mu basifuzi haba mu bakomiseri biraryoshe cyane iyo uri kugenda hanze ari Federation Internationale gutumyeko kuko uhurirayo n'abandi basifuzi cyangwa abakomiseri mpuzamakungu mukaca mwungurana ubumenyi mugatosorana ku vy'amategeko. Ni ikintu gikomeye cyane kandi ni kujya bavuga yuko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze. Ni kenshi rero aya mahirwe narayagize, ari naco gituma nibaza ko none munsi umusifuzi atangura no munsi turageza kumuhanura. Ni vyiza rero kutangura kuja muri iyo carrière ukiri muto kuko hari imyaka FIBA ivuga yuko kugira ngo winjire nk'umusifuzi mpuzamakungu uteza kuba ufise n'imiburi y'imyaka 25 mu gutarenza 35. Mugabo amaze kwinjiramwo naho yikwiriza 35 urashobora kubandanya gushika kuri 50 n'iyindi. Umukomiseri nawe ntashobora kugenda atarakwiza 35 mugabo atararenza 55. Ivyo rero nagize imana byose nagiye ntararenza iyo myaka, naragira amahirwe no kubya kaje nagiye gupasa iyo brevet international nkiri muto ndavye abo twajanye. Muri 2008 niho nayihagarika, hanyuma ntangura gutwara ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball. Hano yahagaritse kubera iki? Mbere kushi ntababeshe narabona nti ni kugenda ukiri muzima. Bigiye uvuza amacu ukabona ko bavuga ati, ukabona ko uwatsinzwe n'uwatsinze avuga ati wakoze Mutama. Hariho biraryoshe iyo ekipe ije kubwira umusifuzi ati wahabereye umugabo natsinzwe we ntaco tugushirako. Ico ni ikintu kiryoshe cyane. Hajye ukabona ekipe yatsinzwe igwara koko ati merci beaucoup, biraryoshe cyane gose. Namambwira barumuna banje n'umuntu wese atararonka amahirwe yo kubwirwa na ekipe yatsinzwe ati mwakoze nk'abagabo, no kuvuga yuko haba ari akatarashikako. Biraryoshe rero haba watsinzwe cyangwa watsinze baguhurira ko ukabona ko babikubwiye atagahemo karimo. Ivyo je vyambaye ko cyane. Simvuze ko bitashika runaka canke naka yitwaze ngo no munsi ni watwisha. Cyarashika nkihenda cyangwa bakambeshera, ubwo muri rusange jewe no munsi carrière yanje bavuga ko nigenje neza. Naho kuya amanota mabi mugabo kubinyerekeye nibaza ko nazanje kwarubitra nk'umu sportif, nkarubitra nk'umu professionnel, kandi no munsi ndagaza kubigendera muri komisari. Yego. Nariko mugana ko ndababwira, nariko murambaza akantu sinzi ko ntasubira gatoya. Mutire mwaciye muhagarika kubera iki? Narabona carrière y'umutekinicien yaciye muri carrière yanje ya arbitrage yagenda. Burya kuja kuba komiseri si ibintu rose umunsi mwinshi ndabijamwe. Burya nararondeye ico bimwe bita CV. Narabona yuko imyaka nagiye nk'umusifuzi yari kiraba myinshi, kandi abona ko nkiri muto ndavyo twari tugikorana. Muganda naravuga nti ko maze kugira amahirwe ngahura n'aba komiseri FIBA ngiye muri ayo match yo hanze, naravuga nti najeyo nteza kuzuba komiseri FIBA umunsi ucankuriye. Ico rero carimo mu mutwe. Hajyaye n'igihe rero nariko ndatwara ASEBAB nka president wa ASEBAB manda zibiri, niya gatatu nari vice president. Naguma ku mategeko ya basket kandi naguma mu baje gutegura abasifuzi kugira ngo ngume ndi aju ku vy'amategeko, kuko umukomiseri FIBA akora ikibazo mu bibazo akora harimo ivy'abarbitre, dukora cyo kimwe n'ivy'abasifuzi, muga hari ibindi baca tujamwo bijanye vya organisation n'ibindi byinshi bica birenga ko ugereranije n'ivy'abasifuzi. Yego.
1999 ngaha mu Burundi iyo playoff ya mbere yaryoshe nukumenya ko Keren na Ntuzeya na n'Urunani bakinye ama match 5 kugira ngo tumenye utsinze uwundi watwara igikombe watsinze uwundi gatatu ndibuka ko batsinye ku match igira 5 match yabereye hajya kuri district iyo match izo match zitano kose uko zabaye tubaze virtual n'umusifuzi niyo nkuru Emmanuel baravuga ko mudahindura nubabwira kandi naje navuga nti nakazovuza twaravyemanze kuko twarabona ko ari igituma ntiharaho gutuma umwana kandi nibaza ko twahabereye abagabo aho rero novuga ko nje hano mu Burundi iyo yari match yari ni hamwe uvuga uti ntego namaze kumenya akabuye k'abagabo mugabo izo match zo muri 9 za Urunani na Keren ni match zitazokuya zibagiye mu Burundi kuko niho umwe nakubwira Sambo na Kawawa wabona kari Kawawa na Sambo ariko barakina koko Sambo hari yarafata umbira karongikira ba Blaze muga Kawawa nawe akagera nk'ivyo nyene arongikira abitwa bajunga n'abandi yari ikomeye cyane gose rero yaramahirwe kuronka yari iteka kuri jewe kuvuza inkino nk'izo zikarangira amahoro match ya mbere navugije rero mpuzamakungu hari muri Kenya Shobora kwibagira match ya mbere navugije ndiko mvuza Egypte na Kenya sinzopfa nibagiye umukinyi yagize ikosa ribi rimwe risaba ko asohogwa hanze yari umu Egypte yari afite metero 2 na hafi santimetero 200 yakubise inkokora irimwo nico novuga inzigo kuko ntiyabaye accident yari yabiteguye ariko mvuganya no mu South Africa naratinze nk'umusifuzi mpuzamakungu atanguye kariyeri ndamudisqualifie rero icangyohe nuko umusifuzi twako turakorana rero umuntu abimenyere cyane gose yaciyaza ko mu kuboko naciye numva ko niyemeye hanyuma muri 2022 naraherekeje umugwi serukira gihugu u Burundi muri Centrafrique sinzopfa nibagiye aba Centrafrica bariko baravuga ibintu bavuga amajambo atariyo ahanini harimo n'abantu bava haye mu karere bazi Kirundi bavuga amajambo nkumva nti ibi bintu ndavamo amahoro koko birashika rero aho twagiye turi nanagiye nk'umaro bita international accompagnateur nari accompagnateur kuri gihugu cari kirimwo ahantu buri neutre mugabo abari kuza neutre baje batevye baravuze ati ninde mu basifuzi accompagnateur yumva yo buvuza igihugu ciwe Uburundi bugere bukina na Centrafrique je ndaravuze ndashobora kubikora ujyaye iyo match nayivugije abarundi nibaza ko bidoze gusumba Centrafrique atari kubera nabivye muga kubera bari baze ngo ndaza kuza ndafyonderamwe ariko ntavyo nigeze nkora ivyoye abitwa bankengurutse we kubwira nkengurutse n'umuntu Imana muhezagire no baracibere ngahoye n'umuntu yaza ko yafashe basketball cyane gose kuko niwe yigeze gutwara federation yigeze gushiraho imigwi ya CAN aho CAN yarifise umugwi wabigeme n'umugwi w'abasore mu nyuma arashiraho equipe yindi dinaranje mu gatoya ariko no kuba ko nkengurutse umubwiye twari twajanye ico gihe iyo ni match ntazopfa nibagiye ikindi gihe nagiye kuvuza muri 2006 naravugije match ya Cameroon na RDC ikinshasa aho yari kutsinda bariko bagwanya kuja muri Jeux Olympiques ico gihe ndibuka neza yuko iyo match sije nabonye ndayihejeje urumva abakongomani bavuga ko ndumubanyi aba Cameroon nabo kavuga ati turahaguye ariko mvuga ni mari turi mu Angole mugabo naragize Imana match igenda neza aho usanga bamwe bamyakominde bagira bimwe naho abo ngaho basigaye bagirirwa hamwe usanga abasifuzi bagerageza kutinguvu umusifuzi kugira ngo bamutere ubwo bakombura hengame byarambaye ko ndihagarara ko ariko match igenda neza cyane haro inkino nk'izoye ubu ari akatibagwa muri karere y'umuntu kuko iri kuvugiriza hanze bakavuga amajambo kugira gutera ubwo ukihagarara ko jewe navuga nico gito naho mbere abasifuzi bahi wacu uje gusifura koresha amaso n'umutwe amatwi uyazibire kuko wumvije ivyo hanze wumva ibitari byo biratuma uta concentration Icyongera ushaka kuje mu archive muri basketball mu Burundi aho muri zone 5 Burundi bwatwara igikombe namba ari gatatu gakurikirana ngira ngo ico gihe byaranteye
byaranteye intege kuma abandi bavuga, byarandyoheye cyane kuko wasanga Asebab ariyo yivugira mu Burundi. Rero ugasanga nivo y'ico gihe uravye nivo ya 2010 gushika muri 2013 aho yaba umugwi wa New Star, umugwi w'Urunani zagize amahirwe yo gushika kure cyane, dinamikaza biraryoshe. Rero uriko ukina zone 5 ugatwara igikombe kabiri gatatu, naho ntatwara federation, naravuga nti kizima Uburundi ariko ariko aratwara ibikombe, kandi kizima ndavye abari mu kibuga benshi nka bose 100% bara muri Asebab nari intwara. Niko rero ico gitwa dufise niveau ikomeye cyane, kuko uravye imigwi ya New Star, Kerne, Dinamo, Urunani niho hava abakinyi benshi, niho wasanga nivyo byo gutiza abakinyi byari byinshi, wasanga umugwi wikwije ugashiramo umwe canke babiri nabone bo mu gihugu, ibi bikuza nabo hanze ntivyari bwajemo. Nishatse kubera yuko urinze wivugira rimwe kabiri gatatu muri zone 5, ico gitwara muri zone 5 turi muri zone 4, no kuvuga yuko ishiramwe rya basketball ry'Ibujumbura ryari tunganirwe neza. Ico nari nashize kindi ico gihe ndibuka ko kera mu gutanga ibikombe abakobwa baba bafite imyidogo. Je ico gihe mu gutanga ibikombe nabaha ibikombe bingana, kuko nabone babitanze, kandi no kubira ko no muri FIBA uno munsi abigeme baratuma federation ironka amanota menshi gusumba abahungu. Ico gihe ni vya 3x3, ni ibintu burya udafise imigwi y'abigeme, udafise imigwi y'abakiri batoya ntaco ubufise. Twebwe rero iyo myaka yose twatwaye hariho première division na deuxième division, kuko udafise pépinière ntaco ubufise. Sinovuga ko hari agahaze, novuga ko twe tugitangura gusifura wasanga hari abasifuzi bake cyane babatama, ugasanga baragize nk'icibari cyabo. Twebwe twaragereje kubihindura. Ndibuka nka je formation y'abarute nagirishije nka formateur, naduze ikiriri muri EPS, niho navuganye na doyen ngo ndonderere abahungu banonotse bakunda basket koko, kandi bafise iyo passion yuko umusifuzi. Niho naciye nkura bajya Audace nakubwiye, niho naciye nkura abitwa ba Sostene nawe nari saze nta kundi, abitwa ba Richard, hanyuma abandi bashobora yuko basketball ikivuzwa ariko hazamo abantu b'incabwenge babanonotsi koko. Abantu twashoboye gukorana bavuye ikiriri, niho hagiye haravamo abasifuzi mpuzamakungu. Muri rusangi abantu bavuye ikiriri twarabafashije cyane, baradufasha cyane nabo kuko barateye imbere gose. Kandi ico gihe abasifuzi no kubira yuko kera hari icyo no kwita passion, muga mu nyuma iyo aspect ya passion nibaza ko yagiye iratituka, ariko turiko turegarukana. Ureke iryoshe niki, hariho imikangana myinshi ivuza ifirimbi neza cyane kubera babitanguye bakiri bato. Igihe bitanguye ukiri muto uronka umwanya ugukosorwa, ukaronka umwanya wo gutera imbere. Uno munsi rero nakubwira ntiyenda yuko muri bajya basifuze bose mwama mubona ngaha harimo nk'abantu bashika 5 canke 6 mbona bashobora gutera imbere cyane. Nobabwira ko muri rusangi hari ikintu ciza vyazanye, kuko kumbure nka jewe canke Pierre canke Aimable canke Mangope Augustin ko bagize amahirwe yo kuja kuvuza amamatch hanze, bo barazi hanze ngene bigenda. Muga nk'umwana w'umusore anonotse ashaka gutera imbere, ntaba ashaka gufata reference kuri abo biwacu gusa, avuga ati mbega noshikaho hakurya sinobona abandi bazi gusifura neza koko. Kumusifuzi rero ashaka gutera imbere aravye uwuje ngaha aravuga ati bwawe nawe navuza ko jyaye, biratuma yiyemera, kuko usanga basa nabanganye. Abazigaye gusa ko yiyemera, abasigaye ko aronka ayo mahirwe y'ukuronka iyo mpamya bushobozi y'umusifuzi mpuzamakungu. Ico ni kimwe. Icya kabiri naco biratuma equipe kujya bidogera umuntu ngo nakayatwivye kandi atari ivyo. Iyo haje umuntu twovuga ko ari neutre, atahura n'umukinyi ushanka uriya, atacafana n'uyu mu gucanka uriya, ama equipe aratekana gusumba. Ariko rero bijya twarababwiye tuti ko tuba twafashe
shampiyona tukayikora neza atangorane ntacobuza ko igihe tuzobona kandi nibaza ko ariko aragera n'ubuye playoff turasaba ngo bivuza neza cyane kandi kagenda neza mugabe ije vikuzana umuntu kugira ngo kumbura abandi bamurabireko nawe nasuma ubwenge abandi bamusumeko si bibi ariko muri rusange turakwiye gukoresha abasifuzi bo mu gihugu ngahe wacu kuko turabafise